muri Nazareti n'igikutaronka n'igiki cari kibuze catumye uvuga ati reka ntangure igikorwa ciwanje indirimbo ziwanje bwite kugira ngo abantu ntibazobone Nazareti ariko bazobone Kabura Johnson n'umutambukanyi we nk'uko ejo kubitubwira n'igiki wabuze muri Nazareti utari kuraronka catumye fata iyo ngingo. Mumbajije ico kibazo ugapfuye nico cabitumye. Hanyuma barayamaze ngo hari abantu ha muruntu mbega umaze gukoranya abarongozi bakwaya Nazareti ukabatura iciyumviro cawe kikava mu barongozi kaca mu baririmbyi mbekora Nazareti yavyakiriye neza vyakiriwe gute? Okay, muri make ivyo bintu birakunda guze yuko clip video wabanje kumera nk'ubuzihoza gatoya none mbega uyu munsi abafana bawe bitega iki twitega abakunzi b'indirimbo zawe mbeho bahageze uko uvuga ati harageze ko ntangura gukora igikorwa c'Imana biciye muri kamera biciye muri video Reka dutange kubaramutsa nshuti bakundwa mwese murushiriza gukurikirana ibiganiro bica no ku murongo wacu twongera kandi tubaha ikaze mu kiganiro ijwi ryabi wacu. Nkuko bisanzwe ikiganiro ijwi ryabi wacu ni ikiganiro gihakaze buri muntu wese kuvuga ibitangaza Imana iba yaramukoreye canke ingabire aba asanzwe afise canke yarahawe n'Imana mukare mugitegurirwa mukwenga mukishikirizwa nanje Inosa. Uyu munsi rero turi kumwe n'uyundi mutumire umukozi w'Imana, umuririmbyi, umupapa, muyomba w'abantu, ni byinshi cyane gose. Akaba ari we tugiye kuganira ku bijanye nimwe mu ngabire ziwe ubwiwe aza kugira gute aza kutwibwirira. Tudatevye rero reka tumwakire tumuramutse maze nuko tuce tubona kuganira twese dutahurana eka ndetse nawe ugiye kwamaze kumumenya uwari eka ndetse n'icari. Turakwakiriye twonga kandi tuguha ikaze mu kiganiro cacu. Ego murakoze cyane kwa munyakiriye ndanezerewe ko mu mahekano kanya reka ndamutse abakunzi bacu bose bariko baratwitegereza no kutwumviriza kandi. Ego. Hanyuma mbega mwe bamuri bande ku bantu batabazi kumbe babonye iryambere. Okay, ku bantu batanzi nsanzwe nitwa Kabura Johnson. Ego. Kugira abantu babashe kumenya neza ndakunze kuvuga nkoresheje korali naririmbyemo mu myaka irenganye n'ubu nkaba nkirimo kandi nkabasanzwe n'umurongozi wawe. Ni korali raho yitwa Korali Nazareti iva ahantu mu gitanga hejuru ku ya indirimbo korali bigeze kuri indirimbo mvugamo kubw'urukundo Imana kubw'urukundo Imana yakoze twebwe abari mwisi iyo korali ndayibuka rero nsanzwe ndi umwe mu bayirongoye rero kumbure ku bari baranyibagiye canke abo barumvise ko hari baca bamenya uko nari sanzwe ndimo. Mbega Kabura Johnson ni umupapa canke aracanise? Kabura Johnson ni umupapa afise abana arubatse. Abana bane? Yego. Mwe kukiri muto ibanganirya n'ubuntu bw'Imana. Oya n'ubuntu bw'Imana kuko Yesu aradusiga amavuta tugaguma tubone kumenga turacari guto nubwo umuntu yokura mu myaka mugabo mubone kumenga aracari muto. Ati n'ubuntu bw'Imana. Imana reka tuvuga ati habwe icubahiro. Hanyuma mbega Kabura Johnson yoba yakiriye agakiza ryari amaze kwiyongera gute mu buzima rukristo? Kabura Johnson novuga nakiriye agakiza kuvuga 1999 nubwo inyuma yaho ata ukuvuga ngo nari umupagani kuko nakuriye mu nzu y'abakristo kuva na mama barangeze neza nakuriye muri Sunday school ndirimba kandi urumva ico gihe ni bya bindi mu by'igikristo nyene umuntu abatirijwe acavuga ati yatanguye bushasho urumva aratanguye urugendo. Yego. Hanyuma twadondaguye ibintu byinshi kumbure twebwe dusanzwe tukuziko uyu munsi mbega ni yahe mpamvu Kabura Johnson yumvise yuko twoganira ku bijanye n'umuziki asanzwe akora umuziki mpimbaza Imana ni agomba kubwira amahanga ni gikagomba uyu munsi kw'ijuru ryomenya ari gashaka. Murakoze cyane kubatse ico kibazo. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma kumbure twofata kano kanya ubwa mbere gushinga intahe yaho umuntu yaciye kugira gera hageze mu bikorwa by'Imana kugira ngo n'abandi bumve kumbure hari n'abantu usanga bafise ingabire mugabo bikabura aho zica kumbure mu mashengero barimo canke bigaturuka ku buryo canke bikanka umuntu akaguma yiganyira akabona ko adashoboye kandi hamwe yose ng'Imana agashobozwa indirimbo ziwe zigahindura amahanga. Rero kumbure muri kino kiganiro kirashobora gutera intege nk'uwundi muntu tutazi nawe akumva aho Mana araciye ukuntu bigoye n'ukuntu biremereye urumva agashobora kugira ukwiza ati ndumvise mu ijambo rimwe naje kumbe nogira intege kugira ngo ndabiko nokorera Imana muri ubwo buryo. None mbega Johnson uyu munsi
tugiye kuvuga ku bijanye na Nazareth cyangwa tugiye kuvuga ministry y'ubwiwe yigenga nica muri ivyo bibiri Johnson Musa agiye kudushikira muri ivyo bintu bibiri no musi tugiye kuvugana kuri ntuzeyi wanje nigenga kuko nivyo nabwiye ko nsanzwe ndirimbo muri Nazareth n'ibyo naciye bandanisha ariko Imana yaraguye ubwami irabona ati nubwo biruko reka ndagoreza ikindi gikorwa uririmbe wigenga ncamita umukenyezi wanje mu nda happy neza ngo ati wozo umerekeza muga acara bikunda rero iyo tugiye muri studio nje imbere nakaje inyuma iyo bishitse tugatumirwa mu gikorane ni wafata agasakoshi kuri imodoka twagenda kandi turabinezererewe umva muri ko murarimbana n'ukunda biraryoze cyane hanyuma ko atubwiye ati uri umwe mu barongozi barongoye korale Nazareth mbega ko ari usanzwe uri muri korale Nazareth mu nyuma kavuga ati reka ntangure igikorwa ciwanje bwite muri Nazareth n'igikutaronka n'igiki cari kibuze catumye uvuga ati reka ntangure igikorwa ciwanje indirimbo ziwanje bwite kugira ngo abantu ntibazobone Nazareth ariko bazobone Kabura Johnson n'umutambukanyi we nk'uko je kubitubwira n'igiki wabuze muri Nazareth utari kuraronka catumye fata iyo ngingo mumbajije ico kibazo ntabwo nafashe iyo ngingo ngo nuko hari ico narimbuze muri Nazareth byose byari bimeze neza ni naco catumye ndayigumamwe kuko iyo nkabona ko hari ico narimbuze nachamvuga tu rero birakwiye reka ikorari ndahite uyihagarike ariko ntiwahagarikije nahagarikije nagumije ngira inguvu zo kubandanya kandi n'ubu ndipfuza ko nobandanya muri bo kugira ngo turushirize gutera tuje imbere cyatumye mfata uwo mwanya wo kuvuga nigenge sikindi novuga ati n'Imana yasubije nkamwemwe yarasubije kuko nari maze imyaka myinshi ndi muri bo muga umwanya uragera numva nsunika ndabigobererwamo nubwo nari nsanzwe ndigisha indirimbo zabo numva ko hari izindi ndirimbo no fonda ziwanje rero ncandagira ingufu ko noja ndazitandukanya kugira ngo bitandukane muri make Nazareth ndagumye ndayikunda cyane kandi nayo kuko nabonyene ndazi ico naharonye mugisha twavugiye ubutumwa abantu barakizwa rero nkaba nifuza ko ubutumwa navugiye bwo rushiriza kwamamara kwese hanyuma n'ubundi kandi mvuga bugakwira nico cabitumye hanyuma barayamaze ngo hari abantu ha muruntu mbega umaze gukoranya abarongozi bakoya Nazareth ukabatura iciyumviro cawe kikava mu barongozi kaca mu baririmbyi mbekora Nazareth yavyakiriye neza vyakiriwe gute muri make ivyo bintu birakunda guteranya abantu cane bakunda kuva mu makorale bakigenga bivanye n'imyifato bagiyemwo canke n'ukuntu bagiye ariko je urutonde nakoresheje kubera nifuza gukora ibikorwa vy'impwemu nagerageje guca mu mpwemu vy'ukuri bwa mbere narabaganiriye ndabwira abarongozi banje ndabwira ati je numva mfise umuhamagaro wo gukora inkoko c'Imana cingiriye ndabwira n'abarongozi banje b'ishengero abapasiteri ba mwarimu baranahasengera baravuga ati no kuri genda ujana amahoro y'Imana icatumye rero ataruntu umuntu uvuga gwahabaye no mwifato no vuga narushirijeho kugira cyambere korale nagumye ndayikunda uko vyari ingufu nari mfise yo kubigisha narayibandanije nta cahinduye ntaje uvuga ngo no musi ndasivye ngo kubera nza kuririmba iwanje urumva nubwo byashika atari gikorane twatumiwemo na Nazareth nuko nagira ingufu nkaba nateguje muri Nazareth bigahagarara neza ntaravye atereka baze kurimba uko bibaye kose canke ngo je abarije nza kuririmba ukundi kuntu rero ico canatumye kuko nagumye ndi nk'umuvyeyi wawe ntabwo ndigeze ndabigabanya kumbure uruntu rwari kuba mu gihe ndavyifashemo nabi turakunze kubibona nk'abaririmbyi bigashika bagatanguza amabendi yabo ijya korale bwa mbere akaca yiheba akabona ko menga ntacimaze mukakibagira ko ariyo yari yaramureze yari yamukujije ariyo imuvanyaho ari ikamutwara aho hanze nta runtu vraiment novuga byose novuga ati byaturutse no kubuntu umuntu aba yaravyitwa reka mvuga ati Imana ibiguhezagire hanyuma reka kuva kuri uyu musegonda reka twinje mu kiganiro nyezina kijanye n'indirimbo zawe canke ibikorwa vyawe ukora we na madame waca n'umufasha wawe ivya Nazareth tubishire ku ruhande iyi ngingo yafashwe ryari n'iryari hari nko mu mwaka wa ryari ufata iyi ngingo y'uko kumbe gutanga gukorera Imana ubicishije mu bikorwa vyawe bwite igihe nafatiye ngingo sinavuga neza ariko ndibanza arashobora kuba cyo nk'imyaka 3 hagati y'imyaka 3 canke ine ico gikorwa ndagitanga mugabo rero maze kuvyumvira ko narumva ko vyugurutse ubwa mbere naravyumva cyane nkiri muto mu myaka naririmba narumva tuko biri kose narumva bimbiramo mugabo urazi abimana nyene ryo murarindira iki Imana kigeze yihanganye uravyumva yego uyu munsi twiko turavuga Johnson amaze gukora video zinga amaze gukora n'indi na audio zinga muri make Johnson nka video yarakora ubwa mbere nari hutse gukora ama audio ndafise audio zigera kuri 29 yego kandi izo nazo turashima nke muzo maze gutanga
ahantu zimaze gushika si hake ziramaze guhindura abantu benshi turaronka amatelefone yabo batubwira ko kumbura uko bazumvise ibyo turabishima Uwiteka Imana. Ni kubwiyahe mpamvu Johnson abakunzi biwe nk'uko tubwira ati indirimbo zanje zarashimwe kandi benshi bazakiriye neza, ni kubwiyahe mpamvu Johnson atarakora video intambamyi yamubereye iyahe? Sinovuga intambamyi ndende ko hashobora kuba harabaye intambamyi yoba yaratumye ntakora video, naravyifuje mugabo kubera buri kintu cyose gifise umwanya wacu novuga ati igihe cyacu nicari cyagere, naguma niyumvamwe gukora ama audio menshi bivanye n'ibikorane nza najamwo, kuko hari umuririmbyi ashobora gukora audio imwe canke zibiri akacagira video, yageze video bagatangura kumukenera, yagena mu gikorane akaja kuvuga ngo je mufise ururimbo rumwe canke mfise indirimbo zibiri. Kubera iyo mpamvu rero biri mu bintu vyatumye ndabigwanya ko namye ati nkakora video gusa rumwe nzoronka imitumiro myinshi. Hari ahantu tuje ugasanga bavuga indirimbo zitanu carimwe cyeze zitandatu umva nkamigamo karimba indirimbo nka 8 ese urumva utaziteguye hakirikanye byo nshobora gusabiriza ati onda fise rumwe indirimbo zanteranye ntabwo biba bikiboneka neza. ya hanyuma hari bihuha tumaze kumva ivugwa ku Muririmbyi Johnson cyane nko ku bantu bagize gute bakunda indirimbo ziwe bavuga ati n'umuntu adakunda ibintu bigayitse mu gikorwa c'Imana, ati n'umuntu afata ni modoka urugendo rurerure akaja za Tanzania agiye gukoresha yo indirimbo ma studio ameze nk'ayisumbuye cyameze nk'ayateye imbere. Mbega byo bari byo canke n'amajambo y'abantu gusa? Ubwo ntabwo waruhuha ivyo nukuri hari gituma ndabikora. Kuko muri make iyo ushaka gukora ikintu kizokumvirizwa n'abantu bose ni byiza kucitondera ukanagikunda wenyene cyo, kuko ico kintu kizokumvirizwa n'abantu batandukanye. Nivyo ama studio arahari menshi atwegereye mugabo kumbure urashaka kwumvira ati eske iki kintu ni nagikorera ha bizogena gute. Mugabo rero bivanye n'ukuntu bubibona urumva ni nkako jemba ndabibona, ntabwo bamvuze ngo ukorera muri no studio ngo nuko abaruho hasi cyane uko bumugaye uko mba ndavyiyumva uko muvyiyumva kandi ashobojwe n'ubwo buryo bikaca bituma mvuga ati uko biri kose reka kano kantu ndagakorera hanaka kugira ngo binamfashe no gutandukanya umuziki. Novuga ati na cyane none byatumye mfata izo ngendo nk'imera nkava ngaje mu gihugu ca Tanzania zari mu mvo zo gutandukanya umuziki waho mperereye naho no bangiye, kuko buri gace urasanga abamizisire canke abajya bavuza ugasanga abantu barafise ukuntu bamenyereye mugabe umuntu avuye ngakaje handi bari abamizisire muzohura uzosanga bafise ukundi kuboko ukundi kuntu bavuza umuziki bagutandukanye. Rero nabujya nari nsanzwe ndumuririmbye ko hari Nazareti ndabigishije indirimbo nyinshi ndabavugirije indirimbo nyinshi ko naje nsanzwe n'umupigaje muri bo kugira ngo habe itandukaniro. Studio nawo nyene yari mu bintu bikomeye kugira bidutandukanirize, kuko yo nkacanja muri studio na recording yemwe na Nazareti byaba ari ijwi canke waba ari umuziki byari bigoye gutandukana. Ibi bintu kugira bitandukane na kuri nuko ivyo nakoreye mu Burundi ibindi no bikorera mu kindi gihugu yo nkashobora no muri Amerika nari kujya. Hanyuma mutwishuye neza cyane uhejeje kuvuga mu kanya ati kubera ibikorane byinshi watumiwemwe ati ni kimwe mu mpamvu zatumye kumbure ufata ingingo kubanza kurindiriza ama video hanyuma banze ugwize audio nyinshi. Mbega wewe ni nk'icya kimenyetso Imana yo maze kuguheka kwereka ati ikorwa ndakizi nije nagitango cyane nane nzogisoza we nk'umukozi wayo yagize gute yahagurukije. Mbega uko gutumirwa mu bikorane kwa cyane bikanatuma unafata ingingo nk'iyo cyo ariko mu kimenyetso cyakweretse yuko ikorwa Imana igize gute ibizi nimba cyaka kimwe muri byo ni gikiko tubwira nk'ikimenyetso Imana imaze kwereka kabati Johnson nk'umukozi wanje nk'umwana wanje ngiye kimenyetso ndakikweretse. Murakoze cyane mumbadije ikibazo cyiza. Hari ibimenyetso byinshi novuga uti bigaragaza ko neza igikorwa nagikoze Imana ikizi. Icambere cyo nyene Imana yonyene niyo tuba turi bikorwa by'amasengesho yonyene hari igihe bishika ijwi rikuruka ati igikorwa ni icanje nije ndagiteguye nije nashatse kunkorera kandi igikorwa nzocyamamaza mu mahanga. Ico ni kimenyetso umuntu adashobora no gukosora gusubirana. Hanyuma ikindi ikigaragaza yuko ari Imana by'ukuri ndabo kuntu Imana yahezagiye izo ndirimbo jewe ntaco narico nta nivyo narinzi kuririmba ibintu bisanzwe mugabo nkumva umuntu ari muri etazi ni canke n'ahandi arambye ati nukuri urimbo waririmbye kwa mpezagiye numva umenga wari wabonye ibyi wanje urumva nkumva handi bantelefona bavuga ati nukuri urimbo rwawe rwaduhezagiye nk'abantu nka batanu hari igihe byashika nk'abantu nka batanu bari mu bihugu bitandukanye bakantelefona bambwira ururimbo rumwe ko kumenga basezeranye umwe muri Zambia wundi Malawi wundi hehe wundi mugaba kan telefone nka kumunsi umwe uko nukuri nka kuri WhatsApp abona rero nk'abantu batanu baza bambwira ati uru ruririmbo wanshitse ku mutima uru ruririmbo urumva rero yatabari Imana
ico cyose ni ikimenyetso cerekana twebwe kose Imana yarushizeho gutsindagira ijambo yavuze ati ni jewe uhoraho nabiteguye. Hanyuma mukozi w'Imana Johnson watubwiye mu kanya gaheze yuko clip video wabanje kumera nk'ubuzihoza gatoya, none mbega uyu munsi abafana bawe bitega iki twitega abakunzi b'indirimbo zawe, mbe hoba hagezeho kuvuga ati harageze ko ntangura gukora igikorwa c'Imana biciye muri kamera biciye muri video, mbe hari ikimenyetso Imana yobiraga cyari Imana yobiraga ikubwira? Okay, murakoze cyane mumbajije ikibazo ciza. Iki kibazo n'abantu benshi bakimbajije, benshi baranatanga arabonye ni kubera ko utaradusorera video. Urumva ubu n'abantu benshi bumva ndirimba mugabo batanze mugabo nomenyesha abafana banje bose ko bagiye kamera kugira ngo bakubone ko bagiye kumbona sikera. Ibimenyetso biranga uko ngiye gukora ama video ndamaze kubironka, ndafise ibyemezo ya sikera. Indirimbo zanje zizotangura kuja kumugaragara, bazotangura kumbona avuga tujye ni wa wundi mwogi ashobora tumva indirimbo yo tutamuzi ya bagiye kumbona ko nanje ndavyumva kandi mu mutima kuko ubwa mbere byambiramwo igihe nashaka gukora video audio niko n'ubu ndavyumva numva ndabishushemwo nkaba nzi yuko Imana igiye guca inzira ahatari inzira kugira ngo tuvuge ubwo butumwa tujanye n'igihe neza cyane. Hanyuma uravye aho wahereye naho ugeze ubu ubona wavuye ukagera hehe? Aho nahereye ntabwo hari horoshe, muri make gutangura iminsi yose intangura migoye guhera kuri mboro rumwe rwa audio kuko nagiye kuririmba ntazi ngo bizogenda gute, ngo bizogira ishusho yihe, eske bende ngiye gukora bizokundwa, bizofita akanovera mu bantu. Urumva ntabwo vyari byoroshe ariko naratinze. Uraze kuja kuri muri nk'abantu babiri mugafata urugendo karimba mucazi kizovamwe wewe na madame wawe. Je na madame nari kumwe n'undi muririmvyi asa nawe nyine twarajanye, nafashije ko ni muwanko wanje nkunda. Bo tubikora rero tutazi ishusho bizoba bifise kandi ntabwo vyari byoroshe, byaratugumiye bitegerezwa kuguma mugabo turihangana turagwana urugamba. Ubwa mbere ndakora indirimbo 10 album audio ya mbere umva mbarahejeje album ya mbere ndabona ukuntu akarere gapanze, ntangura kumva ukuntu bivugwa aho nazirungitse bica bimpa inguvu ndongeza izindi kugeza no mwanya ngeze kuri 20 hafi n'icenda indirimbo nyinshi cyane. Ndumva umaze gukora ibitari bike kandi je novuga ati Imana ushize kugira neza no hanyuma izokomeze kugutwenza. Muri kano kanya rero ngiye kukubaza ikibazo. Hari abantu bari mu mahanga nko muri bihugu vya Amerika uhevye kubwira ati benshi baraguhamagaye za Australia, Canada n'ahandi bakubwira kunge uri kuraririmba ivyabo Imana yaguhaye indirimbo izayikora ku vyabo. Abano bantu abenshi barakeneye ijambo ry'Imana kuko inkuru zo mu bihugu by'abazungu abenshi turagira gute turazumva. Mbega hoba hariho amahirwe cyangwa hoba hariho inzira n'imwe nk'abantu bari muri Amerika ko vuba cyane bashaka kubona umuririmbyi Johnson yagiye mu bikorane cyane mu bitambo by'ijambo ry'Imana bishaka kuzabiko biraberaye? Ico sinovuga ko ngo kirashoboka cyangwa ntigishoboka. Nisonza aho navuye nkaraba nuko biriko biragenda biri muri rya jambo Imana yavuze ati nduhoraho nabitoranije nagutoranije igikorwa cyanze nzocamamaza mu mahanga. Ivyo babitangaje kuko nabajeyo n'abantu nkatwe. Iyo umuntu akoreye Imana mu bwizigirwa Imana iramushyira hejuru. Tuje no muri Bibiliya turaraba Yosefu yaragawe aracuranguzwa aragira hano araca hariya mu gasho, urumva hari hose yaciye Imana ifise icyo irategura. Rero nanje Imana yarabiteguye yarabisinye ntamwe ntoshika kuko Imana ivuze ati genda uragira hane uragenda. Rero kumva no banageze muri Amerika canke n'ahandi nubwo tubona umenga bivanye naho umuntu ari tukabona umenga abantu baraturengeye umenga n'inkindoto ni nka kugangabuka muri make. Rero ari Imana ibiteguye kuko nabariyo n'abantu nkatwe baririmba nkatwe baririmba ibyo turirimba. Rero ntivyotangaza umunsi umwe yumva ati naronse ubutumire bwa hano Amerika, Canada, Australia kandi ivyo navyize nanabisaba n'Imana kugira nabisaba n'Imana. Imana ngo ni nta kimunanira. Hanyuma reka kumbure turabire hamwe umuziki ndundi aho urwego ugezeko nuko ugende ndetse wewe ugira gute ubona kuko uyu munsi uri umurundi uririmbira mu Burundi naho indirimbo zawe nyinshi abenshi dukunze kuziba mu Giswahili ariko uri umurundi yuzuye. Mbega witegereje ukaraba umuziki mpimbaza ndundi ubona buri ku rugero rwahe? Iki ni ikibazo nkunda kubaza abaririmbyi benshi bagenzi bawe batandukanye. Ku ruhande rwa muririmbyi ndundi mpimbaza ubona buri hehe? Muri make umuziki mpimbaza cyane cyane nka muri kino gihugu cyacu nibyo turiko turaduga ariko hari ukuntu dusa n'abasigaye inyuma. Kugira ko muri dufatiye nka ku bindi bihugu
turabona dufate nka Tanzania, u Rwanda, ibintu nk'ivyo. Mu Burundi abaririmbyi baririmba neza barahari kandi bafise ingabire nk'izabandi bafise, kuko Imana yabariye niyo Mana y'abarundi. Urumva nta kimana yatwimye, ariko hari igihe ingabire iteba kuduga cyambere bivanye n'ubuzima umuntu arimo. Ubwo buzima bugatuma umuntu anyohwa bikanka nuko nashobora kwerekana neza icarimo. Hanyuma ari ikindi kintu nabonye mu gihugu cacu ko mure byatumye umenga ibi bikorwa nk'uko umenga bisa n'ibyabaye nko gusigara inyuma. Hari ukuntu gushigikirana, ugushigikirana mu gihugu cacu sico kimwe mu bindi bihugu bashigikirana. Urabona nakarorero ko nta muri Tanzania narahabaye mu minsi itari mike, umuririmbyi arashobora kuririmba ururirimbo rumwe cyangwa umuntu ari nka mu rusengero akitegereza kandi ujya mwana ari mwingabire nakana karimba muri korali ari mwingabire ujya mwana uwo murera azovamo ikintu nk'umuntu bakitanga ati je nditanze wa mwana aja muri studio genda ukora igihe wumva bakamurera bakabikora. Ujya muntu ntavyo yarashoboye kubera bamubonye mwingabire. Ivyo no mu bikorwa vy'Imana barabikora kandi tujya muntu ingabire arimo niyo kuvuga ubutumwa. Kuvyo nabibonye nka mu gihugu ca Tanzania. Tujya muntu ingabire arimo niyo kuvuga ubutumwa, niyo kuririmba. Umuntu bakaca bamukuriza muri irya ngabire. Ico natwe ico kintu cyaratevye. Umuntu arashobora kuba afise irya ngabire akabura n'umuntu amwunganira, akabura n'umuntu amusunika, cyangwa ugasanga ari mu ishengero ritavyemera, amategeko yawe urumva atabikunda, rikaba ikibazo bikaboneka umenga ntaco bitwaye. Urumva nico kintu nobona canatumye umenga hari ukuntu dusa nk'abagombye gusigara gatoya, ariko uko ndabibona hariho vitence nini iri kwiraduga cyane. Hanyuma hariho umuririmbyi mugenzi avuze ati abaririmbyi twebwe ubwacu mu gihugu cy'u Burundi bisa nko tutagira gute tudakundana. Ati nshobora gusaba kolabo n'umuririmbyi hagiye gute akayinyima. Mbega twoba tugiye kubona kanovera Johnson agiye kutuzanira gatandukanye iby'abaririmbyi kugira ngo agaragaze ko Imana ari urukundo, natwe tuyikora tugomba kuyikorera mu mpwemu no mu kureka ndetse no mu rukundo. Hari ikintu nk'ico Johnson amaze kwiyumvira. Ico namaze kucyumvira cyane kuko bujya gushigikirana canke kuje hamwe birafise akamaro kanini. Urashobora guhura nk'umuririmbyi mukaganira ati mukawewe kugira ugera byagenze gute. Ingorane y'abantu benshi hari umuntu nubwo byoshika Imana ikamutera iteka na gatoya, ikintu cisha abantu benshi no guca bishira hejuru akacabona je waho ngeze muri byo mu professional. Urumva warenewe mbaje wadogo nituke no guhagarara no kugira kubera akantu kamwe yakoze akantu atelefonwa n'umuntu ari muri Amerika amubwiye amajambo abiri canka ngahe canka aranamusupporting akacona parenge y'abandi aramuye nk'ibumba amajana 5 akacabona ararenge y'abandi. Urumva hari n'abaririmbyi rero bashobora kubona ati urwego ndiko sugo kwicarana nanaka sugo kwicarana n'undi mugabo hamwe twoja hamwe twese tukaba abantu duciye bugufi. Urumva tukerekana tugafashanya buke buke turashobora kuririmba neza tugatera iteka Imana yo mujyo n'igihugu cyacu tukakesha icubahiro. Muri make igihugu cyacu kirimo abaririmbyi bakomeye kandi benshi. Muga rero umuntu ugasanga ariko arigenda ko bintu nk'ibyo ikintu gituma cyane n'ukuntu n'ubwiza ariyibukwa na gatoya atayishira acabona ati bajya abandi ni wembaje wadogo mugabo nawe nyene nta naho barashika kumbure ibiraba. Uyu muntu wo muhanura iko uyu munsi wotanga mubwiriya uwo muntu cyo no muhanura nuko ikintu gikomeye bibiri tubwira ngo wishira hejuru azoshirwa hasi. Ariko wishira hasi azoshirwa hejuru. Rero umaze kuba umukozi w'Imana ukaririmba ukaca utangura kwishira hejuru atanu umwaka atanu imyaka ibiri utaze ejo bizomeze gute. Hari abandi bantu hari Imana iri kurategura umenga baragayitse bazovumbuka bagucako uzosigarana rya jambo ngo wari umuprofe ngo wari umuririmbyi akomeye ibintu nk'ibyo. Rero no bahanura ko igihambaye no kuba ari wowe wese icyo Imana yomukorera bige kwicisha bugufi gushima Imana yo mu ijuru. Imana arakoze ko nkoreye uraririmbye ururirimbo urumvise umuntu hanaka yakejije ntucu utangura kwishira hejuru n'abantu utabaramutse. Urumva ugatangura kubona ati mbere n'urusengero no kwinjiramo kajya n'agasengero batokera abantu 5 abona bacatangura kubona ngo none hagenda hakura iki akengerana. Rero ivyo no bihanura nkavuga ko ivyo bwari byiza ku bantu dukorera Imana mukuri. Uraba wumva birenge nibo barigwa. Hanyuma Johnson heje kuvuga ku ijambo ry'Imana bwa mbere avuga ngo abonye numenga baragatse ngo nibazo bami n'abahereza navyo kuvuga ati umuntu wese yishira hejuru amenye ko azoshigwa hasi kandi byose bivuze niko jambo ry'Imana isanzwe ririkora. Turakunze kubona abaririmbyi benshi nkuko heje kuvuga abonye asohoye indirimbo
nk'izishimwa canke zikamera nk'izikundwa akaca ahindura ingendo imyifate kandi imvugo naho yasengera byose akagira gute agahindura eka ndetse n'amazina bagahindura mbega Johnson ni giki muri kano kanja co twizeza yuko niyamara gukora video zibiri zitatu zine canke zitanu naho zoba 10 nawe atazocamera nk'abo baririmbyi bagenzi we canke bamwitangiye imbere mugihe dusanzwe tuzi ikintu co kwishira hejuru y'umuntu yahezagiwe n'Imana umenga n'umugera wateye mu Afrika niki kico twizeza yuko wewe natazocufata izo nzira z'abaririmbyi bandi bakwitangiye mu bikorwa. Murakoze cyane ico tuma kumbure kizobizeza ko Johnson adashobora kumera nkawe ni kwa kundi nyene ajya kenshi biravana n'ukuntu umuntu aba yarakiriye ubwa mbere nimba nogeraho nuko ndoba ngiye intanye nuko ndoba narakiriye ubwa mbere mugabo ico Imana igomba ngumye mu rugo rutonde ngumye mu rugo rutonde rwayo ivyo bintu ntavyo nokora kandi rubu nivyo nsaba Imana kuko jo hanje ntaho nzi muga ndavuga ati Imana yo mwijuru uri Imana wampamagaye ko nako nkwiye kugukorera mu mpwemu ndakuririmbira mu mpwemu no mukuri iyo umuntu rero amaze kuguma mu mpwemu no mukuri ntaco tumahinduka kuko iyo umaze kuva muri rya mpwemu no mukuri niko buri kuratera ugira nte uhinduka hanyuma hari umuntu usanga aririmba akabona ati buno buririmbyi naririmba oya ino ntuzi yanje naririmba reka ndayihindure agatangura kuraba ati muririmbyi naka umusani reka ndirimbe nkuje urumva uri kuratangura kugenda buke uri kuri mu kikibanza okay hanyuma mbega Johnson umuntu wese agirwa mubereye akarorero uyu munsi Johnson nk'umuririmbyi nuwahe muririmbyi wundi yamubereye citegereza mubera akarorero n'uyu munsi avuga ati icoma nkamera nkanaka canke nkamuri muri make abaririmbyi ni benshi naje ndaraba je ibintu by'umuziki nabikunze kiri mutoya hari abantu babapigaje naza nabona muri Tanzania bariko baravuza gitari cyane naripfuza kuvuza nkabo umva nkuba ndabinezererewe ahanini imbere abo nibo banatumye niyumva mu bintu byo kuririmba sinovuga ngo ababo mbona ku mateleviziyo n'ibindi ngo baranatumye abo batoye bumva niba bafise ico banteyemo kuko haragera igihe mvuga ati amano uramutse nujya muri ivyo nkamuhayamba canke ujya mu piga iyo turi mu rusengero nk'abwo cya Tanzania twatumiye nka korale nkabona umuhungu avuza igitari neza niyo asohotse ndaramukurikira canke yahagaze ahantu nkabona umenga no guma ndamuraba urumva nkabona iki muri mwo kumenga hamwe conjamwe kwebo ntobwiye Imana amavuta yasize urumva rero navyamuriye aho umva bifatanije nanga biri Imana iba yarateguye mu muntu bica bikurira sinovuga ngo ndakubonye kuri naka ngo numva nabikunze kuva kera gusa ubu ndipfuza ati hamwe ndomera nk'abanaka nk'abana ijana n'isijyo ya hanyuma kandi reka ngire gute kumbure turiko turasozera ikiganiro cacu abantu benshi indirimbo zawe nko katubwiye baragize gute barazikunze kandi hari n'abarushiriza gusaba ati mbega nshaka izosohoka ryari uyu munsi abantu bakeneye gukurikirana ibikorwa vya Johnson mbe bo bikurikiranira kuzahe mbuga canke kuyahe mirongo imbuga bashobora kuzobikurikiranirako nibaza sikera bazobimenyeshwa ko tumaze gukora nk'aho amavideo ariko ubu ndamaze gufita channel ya YouTube ugiye hariyo kwandika ko Kabura Johnson ibike urabisangayo nubwo atari byinshi ariko uko biri kose biraguhezagira ko hari n'indirimbo za audio nashizeko abantu benshi baguma bambwira ngo zazimiye subira ndumbiye ngo zazimiye ntabwo batana bashirire ngaho rero urumva ugiye kuri hajya kuri ntuze YouTube kandika mu iryo zina konyera tubibona hanyuma tugiye kurangiza iganiro cacu ariko nkone ndakubaza ikibazo kimwe canyuma mu minsi heza hani Bujumbura tarumvise umurinzi rangiranwa Israel Mbonyi yaje kwakoresha igiteramo byarabuzwe yuko ujya muririnzi yahawe amahera menshi kandi ndetse naho ngo yaciye yurira indege aja mu gihugu ca Australia mu bihugu by'abazungu kiri kure cyane uwo murinzi amaze kuza hano nta muntu ashobora kwinjira kumviriza ubutumwa bwe cyangwa indirimbo ziyiwe atabanje gukora mufuko cyangwa ngo agure ticket mbega igihe tugezemo cyaki kiratuma umuziki mpimbaza amana ugira gute uhinduka iki kintu wecu umurinzi kugenda ahantu agiye kuvuga ubutumwa hanyuma abantu kugira ngo binjire abugire gute akanza kubaka amahera ukivuga kwiki mbega coba giterwa n'uburyo bwinshi mukoresha mukura mu mifuko yanyu kugira ngo mukore ibintu bizima bya biterwa niki niyo impamvu yobi bikora mbe wobu nabishigi kubishigikiye kubera kutabishigikiye kubera iki naho nyine murakoze cyane nibyo uko bivuze ko hari abaririmbyi benshi n'ibijyanye bakunda kugira ngo amakonsi mw'iyi minsi byaharawe muri munsi biraharawe birakoresho cyane ibyo byose bituruka hahari nyene iyo umuntu amaze kuririmba akabona arageze ku rugero rwo hejuru aragera igihe abona yuko kumvirizwa kuri gusa bidakwiye bitanamubereye urumva ati sinshobora kumvirizwa kuri gusa sinkitakaza umwanya wanje ko izina ryanje rizajya rubatswe hageze umbona wese ambona manje gukora buki ifaranga ifaranga urumva ivyo rero mugabo ariko tuje mu vy'Imana urumva nakarorero
biravana n'umwanya bibereyemo. Hariho igihe umuntu ashobora kuvuga ati jewe numva umenga nzovuga ubutumwa. Abaririmbyi turi kubiri kandi turi gutatu. Ni nkuko n'ubu hariho umuririmbyi wotumira ahantu akagusaba itike. Yego. Utandungikiye naho uri aya naya canke kuri konti nkabona kwaya sinzoza. Kandi agiye kuvuga ubutumwa bisanzwe. Yego. Ya. N'ubundi ashobora kuvuga ati okay jewe nzoza. Akanagenda ari cyo bamuyumvirira ko bakamuhereza tamanje ugirane atategeko ryahabaye. Atategeko ryahabaye. N'abandi bashiraho itegeko. Rero muri bino bihe abenshi bashiraho amategeko. Ari naco gituma binagoye umuririmbyi yisunze n'icari co nuko angana. Avuga ati aho ngeze saho kuririmba kuri gusa. Urumva narandikishije amateka. Yego. Hageze aho bambona ya. Rero kuvuga uti mbega ivyo ndabishigikiye canke sinabishigikiye. So sinshobora kunegura cyane ujya umuntu abikora. Urumva kumbure afite impamvu yo kwa kuntu abihamagagwa bitandukanye. Ko twahamagara. Hari usanga bimwemerera mu mutima. Bikamwemera ati jewe ubaho ngeze atari amafaranga sinokora ikibiki. Urumva umuntu n'uburenganzira bwiwe. Yego. N'ubundi usanga bitemera. Dufate nimba ujya bimwemereye arabikora. Ubundi bitemereye nawo ntagirane abikora. Okay. Je ndumva unyishuye neza cyane. Hanyuma ikibazo ca nyuma. Yego. Biravuga ngo abarundi n'abarundi kaze ntidushigikira umuziki mpimbazamana w'iwacu ngo dukunda umuziki w'inyamahanga. Ico kivuga ku iki n'abakunzi bawe kugira ngo bagufate mu mugongo babikunze wo babwire ko wishimikije iryo jambo rivugwa. Mbeho bari kubibona. Iryo jambo bararivuga. Iryo jambo bararivuga ni ukuri barakora kubivuga cyane. Gusa ni kujya kuntu uwambaye ikirezi atamenya ko agize. Atabona ko cera. Urabona muri make hari ibintu byinshi mu Burundi dukunda kwikengera. Twabona umenga ntidushoboye tubona ko umenga ibintu bishoboye abandi abanyamahanga muga hari ijambo nari navuze karati Imana ihereza bariye ni haye ndi nyene mu Burundi ntaco yagize ntaco yatwimiye turikengera gusa urumva rero nomenyesha abantu kuva no munsi bareke kwikengera urumva mumenye ko iyikoresha bariya na bariya turaba twabona umenga barashoboye ni imwe ntabwo ari zibiri kandi ntabwo twarakoze ibyaha biruti by'abandi bakoze cyo bariya suko bora bagorotse babihawe tureke kwikengera duhagararira igikorwa cyacu dushigikiranire dufatane mu mugongo muri byose twirinde na cyane cyane n'umuntu kuca ariduza hakiri kare tubonye abantu benshi usanga bageze ku rugero rurerure mugabo mubonye tunabimenye rero sinzi ko ariko twakiriye urumva sinzi uko nabivuga kabisa ndavyumva kandi ndagiye gutenda bitahura mukozi w'Imana muririmbyi Johnson reka tugushimire ku mwanya wanyu yego murakoze hanyuma kandi reka kumbe ndaguha kanya nko mu misegonda 30 canke n'umunota kugira ngo ubwire abakunzi bacu bariko baradukurikirana reka ndetse n'abafana bawe ubwawe cyane cyane hama kandi bagende no kubabwira subscribe ku murongo wacu wa YouTube kaze ugire ico bwiye abakunzi bacu bariko baradukurikirana murakoze cyane ico nobwira abakunzi bacu bariko baradukurikirana ubwa mbere nuko bamenyesha yuko badusengere bamaze igihe kirekire bifuza kubona ama video yacu tubamenyesha ko turiko turabitunganya vuba na vuba muzotangura kubona ku mbuga bishika tugasaba ko nibigera bazodushigikire baze badushigikire muri byose urazi muri bino bihe tuvugamo ubutumwa tujanye n'igihe tujanye n'umwanya rero nka channel yacu maze kugaragarika cyabona ni byiza ko badushigikira bakayihanirana n'abandi Kabura Johnson mugende mugire subscribe ikamenyekana kugira ngo dushigikiranire urumva umuntu ashobora usanga agahezagirwa n'igikorwa akoze muga kaguma birabukonye urumva ne ariko je ndizere ko abafana bacu bagiye kuzodukurikiranira hafi Kabura Johnson nabivuze neza kuri YouTube muzobibona igihambaye nuko mudusengera mudushigikira muri bijyana biriya kugira ngo igikorwa cy'Imana turushirize kugiteza tuja imbere kuko nimba igikorwa cy'Imana cyo duga uzofasha byinshi kugira ngo tubandanye birane cyane gose kinishize guma cyamama nibyo hanyuma tukabashimira ko badukurikirana bakatuba hafi murakoze cyane ubugira kandi turabashimiye ku mwanya mwaduhaye ko nyine wembaje wakubwa abashamba mwakwitangiye kugira ngo natwe murushirize uja munadufata mu mugongo muratwereka umwongo mana udahomba none rero turabashimiye cyane gose byimva mutima kanya kanyu mwahevye kugira ngo mwitabe akamo twabateye reka turangize tuvuga ati Imana ibaharure ko nko kugororoka yego murakoze cyane yego ni hano rero inshuti bakundwa mwese mwaka mudukurikirana kiganiro cacu kuri uyu munsi kirangiriye murumvise ko tuganire byinshi n'umuririmbyi Kabura Johnson yatubwije ko aradutegurira cyandetse n'ivyo agiye kuzodushikiriza mu minsi iri imbere bidatevye yasavye rero abakunzi b'indirimbo mpimbazamana sabafana biwe gusa muri rusange yuko
twofata mu mugongo abaririmbyi bakiriko baraduga cyangwa bakiri bato bato kugira ngo ibikorwa bya ntituvyirengagize ngo ivyo bizotuma nabo nyene baca bagira aho bashitse kandi igikorwa c'Imana caguke ubwami bw'Imana bwaguke dushikane abenshi ku musaraba ubwo kugororoka. Turabashimire mwese mwadukurikiranye twonge bwa kandi ushimira no mutumire wacu reka